Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe mwese adukurikiye aherereye. Uyu ni umwana w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba twabatunganirije amakuru agiye kugaruka ku vyabaye umunsi wose, aho tugiye kwibanda mu biriko biravugwa cane mu gateka kazina muntu, umutekano, politika hamwe n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Eka hamwe mudukurikiye muri bu Burundi imbere mu bice bitandukanye mu ntara no mu bisagara tubahe kaze. Reka abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi namwe tubahe kaze. Abari ku migabane ya kure ndetse no kuri uyu wa Afrika namwe mwese turabahaye kaze. Turazi ko mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako. Barimenyereye ko tubatunganiriza amakuru avugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, ibivugwa mu kibano, vyatangajwe n'abategetsi, ibivugwa mu ntwaro, ibivugwa mu bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibindi byinshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Turabahaye kaze aho tugiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere mu kanya gato yimuza gukurikira ku buryo bw'idonido. Hari abantu bane b'abanyarwanda bajeje gufatwa n'iperereza Igitega. Hari amakuru rero ava Igitega tabariza abantu bane barimwo abagabo batatu n'umukobwa umwe bajeje gufatwa ku kirabo bita kwa Jire kiri ku mugwa mukuru w'intara, baca bajanwa mw'iperereza aho Igitega. Abo bantu bari mu modoka yo mu bwoko bwa BMW bibaye kuri uno mugoroba. Iyi nkuru rero nuko boba bafashwe, amakuru yose tugiye kubibageza ko mwumvirize uko vyifashe. Nayo ku yindi ngingo tuza kugaruka ko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yamirira kura abashinga amateka bagenzi we bavuga ngo abarundi buzuye amabohero muri Zambia bakibagira abarundi buzuye amabohero muri Canada, ariko ntibavurwe. Akavuga ko ubu abarundi bagiye kwirukanwa muri Amerika bazobura naho bakwigwa ngo barindire gusa. Ndabera bati genda muri aba barundi bafungiye Canada ko mutabavuga. Ivyo vyose navyo turaza kubigaruka ko mwumvirize uko vyari vyifashe uyu munsi mu nama nshinga amateka ubwo aho ni mu Kigobe. Tukiraho mu Kigobe kandi turabageza ko inkuru y'ingene umukuru w'inama nkeguza amateka Emmanuel Sinzohagera asaba umushikiranganje w'indero Professeur François Havyarimana guhagarika kamwana wa mama kibonekeza mw'itangwa ry'amaburuse ku bana baja kwiga hanze. Emmanuel Sinzohagera akagira ati nta promotion y'ubujuju dukeneye mu gihugu, turungike incabwenge abo nibo bazogoroka gufasha igihugu. Ayo majambo rero nawe yatangaje atari y'umunwa, nayo turaza kuyagarukako hamwe n'ibindi byinshi twabateguriye mu ngingo zigiye zitandukanye. Mu kana gatoyi ni ingingo imwe ku yindi. Fyona kuri subscribe canke sabone ni mu gifaransa, yufyonze gucuronka amakuru n'ibiganiro vyimbonesha kuri Hejuru TV uri mu bambere. Imana ibahezagire mwe mu bikoze. Reka dutangurire kuri iyi nkuru twabagejeje ku buryo bw'imfunyapfunya. Muranzi ko imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda itifashe neza, hakaba bari abanyarwanda bafungiwe mu gihugu cy'u Burundi kuri uno mugoroba bajeje gufatwa n'iperereza Igitega. Abo rero n'abantu bane barimwo abagabo batatu n'umukobwa umwe, bakaba bahejejwe gufatwa ku kirabo bita kuri kwa Jire kimwe kugwa mu mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Hari umwe mu batabaje agize ati mwotabariza byihuse imodoka plaque RAH 9-1-V ifatiwe Igitega ku masanganzira itwawe muri documentation Igitega. Bakavuga ko yarimwe abanyarwanda, harimwe abahungu babiri, umukobwa umwe n'umugabo umwe. Boneka ko bari baje muri vacances bahagaritswe n'imbonera kurebe n'umukuru w'umugambwe George mu ntara ya Gitega, bariko bivuna akanyota ku masanganzira ku kabare kwa Jire. Umupolisi muto yasanzwe acuruza akabare, aba hari twese twumewe babahoye ubusa. Hari undi yagize ati mwiriwe mutabariza abantu bane bafatiwe Igitega, bafashwe n'abapolisi bakorera muri parking aho benshi bazi nko ku masanganzira. Bafatiwe imbere y'akabare ko kwa Jire aho bariko baranywera, bapfuye guheza bacurira imodoka yabo. Tubonye abapolisi babiri bagizwe bazanywe n'uwo no kwitwa Umudoriya, nibaza ko yo bakora documentation, yaje arabereka iyo modoka yirabura yo mu bwoko bwa BMW ifise plaque RAH 9-1-V. Basanze abo bantu bahagurutse bagiye, baca bahagarara imbere barabahagarika babaka ivyangombwa, bari bafise amapasiporo. Naho rero nabibona ndi kure
nabona ko arizo. Mu nyuma rero abapolisi baciye batelefona, mu kanya gato tubona utwara documentation mu ntara ya Gitega yahashitse, yameze nk'ubabaza gato, mu nyuma bategeka gusohoka imodoka, arababaza umwanya utari muto, aca ababwira burira imodoka n'uwo mutegetsi ayijamwo hamwe n'umupolisi, baca babereka iyo baja. Twibajije ko bagiye ku biro vya documentation, igiteye ubwoba nuko abo bantu bari abanyarwanda kandi muzi ko tutabanye neza n'u Rwanda. Abo bantu rero baboneka nk'abana b'abategetsi canke b'abakire, mu butabarize ntibagirirwe nabi. Niko rero iyo nkuru ivuga. Turabandanya gukora amatohoza kugira ngo tumenye ibishikiye abo bariko bariyumvirwa ko ari abanyarwanda bahejeje gufatwa n'iperereza i Gitega. Mu yindi nkuru twabateguriye twanibabwiye mu buryo bw'ipfunyapfunya, abarundi bagiye kwirukanwa muri Amerika ntibazoronka aho bakwira, niko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe ashikiriza. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yamirira kure abashingamateka bavuga ngo abarundi buzuye amabohero muri Zambia, bakibagira abarundi buzuye amabohero muri Canada ariko ntibavurwe. Akavuga ko ubuho abarundi bagiye kwirukanwa muri Amerika bazobura naho bakwigwa ngo barindire gusa. Ndabirabe ati genda muri aba barundi bafungiwe Canada ko mutabavuga, ubuho abagiye kwirukanwa muri Amerika ntimuzoronka naho mubakwiza, murindire gusa. Mu gihe rero abo bashingamateka bariko bagerageza kuvugira abarundi benshi bafungiye mu gihugu ca Zambia, Daniel Geras Ndabirabe arongoye iyo nama nshingamateka yamiriye kure abamenyesha ko muri Canada abarundi buzuye amabohero ariko ntibavugwa. Geras Ndabirabe akaba yagiriye ko abasaba ko bozana ivyemezo bifatika kugira koko bimenyekane ko abarundi benshi bafungiwe i Zambia. Uwarongoye inama nshingamateka akagira ati mbe muri Canada nta barundi bafungiyeyo ko mutabavuga, ubuho rindira abarundi bagiye kwirukanwa ntimuzoronka iyo mubashira. Abashingamateka rero bakaba basabye ko inama nshingamateka yogena umurwi w'abashingamateka woja kuraba abarundi buzuye amabohero muri Zambia, ariko Geras Ndabirabe bishura ko bitokunda koba ari ugukwega ibibazo bikomeye, ariko ko ababijejwe bariko barabikurikirana. Ibi akaba yabishikirije uyu munsi mu nama nshingamateka mu gihe abashingamateka bariko biga integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano atewe k'igikumu n'igihugu c'u Burundi ku bijanye no gukurako impapuro z'inzira z'icubahiro hagati igihugu ca Zambia n'u Burundi zatewe ku igikumu i Lusaka kw'igenekezo rya 14 Ruheshi 2024. Biruko kandi mu gihe n'ubundi mu nama nkeguzamateka ku rundi ruhande, umukuru w'iyo nama nkeguzamateka Emmanuel Sinzohagera akavuga ko gutanga amaburusi yo kwiga hanze birimwo ka mwana wa mama. Emmanuel Sinzohagera akagira ati nta promotion y'ubujiji dukeneye mu gihugu, turonke ikicabwenge abo nibo bazogaruka gufasha igihugu. Mu gihe umushikiranganji w'indero Professeur François Habyarimana yari umutumire mu nama nkeguzamateka, urongoye inama nkeguzamateka yagaragaje akabara afise ku kibazo c'abana bahabwa amaburusi yo kwiga hanze ariko bafise amanota make, ibiheza bigatuma baronka umwimbu muto mu gihugu baba baragiyemwo kwiga. Honorable Emmanuel Sinzohagera akabona ko ikibazo c'ubusumbasumbane mu ntara ku bana bahabwa amaburusi yo kwiga hanze bikwiye gukurwaho. Ibaze kubona umwana aronka ibice 90% akabura ariko uwa 70 akabura ariko uw'ibice 70% akagenda, niko Emmanuel Sinzohagera avuga. Warongoye inama nkeguzamateka akavuga ko vy'ukuri hakwiye kurungikwa abana baronse amanota meza nayo abaronse make basigare. Agira ati ntidukeneye guteza imbere ubujuju mu gihugu, dukeneye incabwenge. Mushikiranganji François Habyarimana bajejwe indero akaba yamenyesha ko agiye kugira ivyo bahindura kugira ntihagire umwana asigara kandi yaronse amanota meza akenewe. Professeur Habyarimana François akavuga ko ubu buri ntara yose iserukirwa ku bana baronka buruse yo kwiga hanze bafatiye ku manota asabwa, kandi bagaca babitangaza canke bagakora afishaje kugira umwe wese yibone kandi binamenyekane. Varisito Ndayishimiye avuga ko hari ubushikiranganje bubiri kuye gufutwa mu gihugu. Ese ubwo bushikiranganje bwoba ari ubuhe? Reka navyo tubibanyuriremwo. Perezida Varisito Ndayishimiye avuga ko naho ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ubwo gutumatumanako amakuru bwofutwa mu gihugu, ubuzima bw'igihugu bubandanya kuko ataco bumaze. Perezida Varisito Ndayishimiye avuga ko hari ubushikiranganje ataco bumaze mu gihugu, hatari ugusesagura amahera yafashije ibindi bisata by'igihugu. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agatanga akarero ko ubushikiranganje bw'ubudandaji no gutumatumanako amakuru, aho ubu bushikiranganje ataco bumariye abene igihugu. Rero akaba yabishikirije ku munsi wa gatandatu igerekerezo
18 Nzero mu ntara ya Gitega yagutse mu kwifuriza umwaka mwiza wa 2025 n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD bo muri iyo ntara. Niko rero Varisito Ndayishimiye yoba yarashikirije. Burundi iruhande rero muri politike, Varisito Ndayishimiye harabaza ngo mbega Umurundi aratunganiwe mu vyiwe no mu biwe. Perezida Ndayishimiye rero akemeza ko hatansinzi iraboneka muri CNDD-FDD kuko hataragera yaho Umurundi atunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Mugero ku munsi weje abagumyabanga b'umugambwe wo mu ntara ya Gitega yagutse bari baramutse bifuriza umwaka mushasha. Perezida Varisito Ndayishimiye yarasiguye cari co ijambo intsinzi riboneka mu ndamutso y'umugambwe CNDD-FDD. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero ari abagumyabanga bo hava biyumvira ko intsinzi ari ibibanza barimwo canke amajwi, ariko sivyo. Varisito Ndayishimiye akaba yaramenyesheje ko intsinzi ariko Umurundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Akaba yararangije avuga ko iyo ntsinzi rero batayishikako aho Umurundi atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe, ariko hakiri kare, hakiri urugendo gushika bashikiriye iyo ntsinzi. Mu ntara ya Cibitoke ingorane z'ibitoro zatumye ibikorwa byinshi bihagarara. Iyo ntara ya Cankuzo iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, ikaba ifise ingorane y'ibitoro ituma ibikorwa byose bijanye n'ubutunzi byose bihungabana. Ibituro byo kunguruza abantu nta modoka nimwe ihari, abunguruza abantu n'ibintu bahisemwo kubika mu bihana yabo imodokari kubera kubura ibitoro. Iryo bura ry'ibitoro rikaba rifise ingaruka zikomeye cane ku baremyi no ku badandaza bo muri ako karere. Tomati n'ivyama vyo mu bwoko bw'imyembe birabora kubera kubura kivyunguruza kibijana ku masoko yo mu bisagara bikuru nka Bujumbura, gisagara gikomeye c'ubudandaje mu gihugu. Amasoko yabo mu Cibitoke rero ntakwiye kugira abaremyi bagurishe ivyo bidandazwa. Amasoko yaho mu Cibitoke rero ntakwiye kugira abaremyi bagurisha ivyo bidandazwa, ivyo bikaba bituma haba agahombo kanini mu bijanye n'ubutunzi. Ariko kandi igiciro cyo kwiyunguruza carigwije na gatatu kubw'abiyunguruza ku rugendo rwa Rugombo Bujumbura ibirometero 80. Ibiciro vyaraduze bikaba biteye ubwoba, hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 35 y'amarundi muri bisi, bigashika ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 45 ku mamodokari mato mato rusange. Niko bisigurwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Amasitasiyo rero nta bitoro afise kuko kuwa gatanu wa 17 Nzero nta sitasiyo n'imwe mu ntara ya Cibitoke kuri 12 zose hamwe yari ifise ibitoro canke amazutu. Abanyagihugu bakavuga ko kwiyunguruza kwahagaze, imodokari mato mato yitwa Probox n'amapikipiki aca amafaranga hagaritswe mu mihana. Iyo ngorane ikaba imaze indwi irenga 2. Ingingo rero ziyamirizwa n'indongozi bivuye kuri ubwo bukene bw'ibitoro. Izo ndongozi z'intara zarabujije gukura ibitoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kibanyi cari cegereye Burundi kandi gihagaze neza ku buryo bwo kuronka ibitoro. Ivyo vyatumye rero 30 kubunguruza abantu mu modokari no ku mapikipiki bahagarikwa, bikekwa ko banakora n'urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro biva hakurya ya Rusizi. Iduga ry'ibiciro rero n'ingaruka mu kibano zirahari. Ibitoro vyaraduze bikomeye ku isoko mu kinywabi. Litiro n'igice y'igitoro ikabigurwa hagati y'ibihumbi 45 n'ibihumbi 50 y'amarundi, mu gihe igiciro ca leta ari ibihumbi 4 kuri essence. Iri duga ry'ibiciro rikaba rituma ingorane z'ubutunzi ziyongera mu banyagihugu basanzwe bugarijwe n'ingorane z'iduga ry'ibiciro. Abarimyi rero badashobora no kunguruza ivyimurwa vyabo kugira uruhombo runini. Benshi rero ntibashobora kwishura n'amadeni bafashe kugira ngo bakore ibikorwa vyabo. Ariko rero baratabaza ubwo abanyagihugu mu Cibitoke basaba abanyagihugu indongozi gutora umuti wihuta, basaba indongozi gutora umuti wihuta w'ubwo bukene bw'ibitoro. Abasaba intwaro n'abajejwe umutekano guhagarika ingingo ibuza gukura ibitoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kurekurira abashoboye gukurayo na bike bike kubizana, gutyo baruhurire abanyagihugu. Ariko buramatari wa Cibitoke siko avyumva, gahamagarira abajejwe intwaro n'abacungera imbibe gukaza cane bagwanye ibidandazwa vy'amagendo. Kareme Bizoza rero akagabisha bimwe bikomeye abakora urudandazwa rw'amagendo ku mbibe, akabagiriza ko bahungabanya
butunzi bw'igihugu. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru menshi tuza kubagezako. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV, Mana ibahezagire.